Twongeye kubasuhuza abakurikiye Kungoma TV show. Uyu mwanya turi muri studio ya Empower Revenue. Ngewe ku mazina nitwa Alexi, call me Mr. P, call me Mr. Dealer. Rero tubahaye ikaze muri bya biganiro byacu by'uyu munsi. Tubafitiye umutumirwe ukomeye, reka natwibwire. Umutumire wacu turakwakiriye. Murakoze cyane. Cyubahiro, nyiri cyubahiro. Ushobora gutangira utwibwira wowe waburiwe? Ku mazina nitwa Emmanuel Junior Charles, ariko abantu benshi bamenye nka JC. Mr. JC, urakoze kutwibwira uriwe muri aka kanya, ariko mperuka bakwita DJ. Iryo zina watubwira mu by'ukuri ryaraturutse hehe? Iryo zina ni izina riba kuri umuntu wese bivanye n'ibikorwa akora. DJ ryaturutse ubwo gucuraranga gita, ariko nakoresha digital mu gushikiriza abantu muziki mu mapari atandukanye. Babona ko bibereye ko batanze izina bakambwira ati DJ, ati duha ikintu DJ. So umuntu wari wese ari aho hantu yumva ko izina ari DJ ricayafata. Urakoze cyane Charles, ariko muri aka kanya uratubwiye ngo uri JC. Wadusobanura muri make JC ni muntu ki? JC ubwa mbere JC ririmo indome zine. Izo ndome zose zirafise insiguro. Kandi JC rijyaje uko JC n'amazina agenda avutaguye. Kandi kubw'amahirwe ikiba na company natanguje nk'uruganda rwa video production. Na photo hamwe na DJ nyene nkuko twariko tubivuga. Hama JC ni umuntu arimwe amazina menshi. JC arimwe benshi kuko akunda kuvuga muri CEO kuko bivanye n'ubwo ruganda. Abantu benshi bakambwira ati wewe uri se wa JC kuko ni wayitanguje. Bakongera abandi bakanyita cameraman kuko ndakamera. Abandi bakanyita Mr. Editor cyangwa producer kuko ndaproducinga. Ahandi bakanyita photograph kuko ndafotora. Ibi byose ni bikorwa ngenda ndiko ndakora, nitwa amazina atandukanye. Rero JC ninde? Mu bisanzwe JC ni umuproducer, kandi JC ni actor, JC ni writer, JC arakora script akayiha umuntu, kandi JC also ni artist. Wow. Rero abadukurikiriye kuri aka kanya Kungoma TV show, tukaba tukiri muri studio za Empower Revenue. Mumaze kumva umugabo uri aha ngaha. Jewe narinzi yuko ari umugabo woroshye uwo bita DJ, kumbe afite ibikorwa bikomeye cyane. Watubwira rero iyo company yawe ubereye uhagarariye cyangwa se ukaba uri CEO w'iyo company yaba iherereye he? Iherereye mu bihugu bibiri kuko yavukiye nga muri United States. Hama maze kubona ko ari bikorwa kandi dukeneye ihinduka muri entertainment y'umuziki mu bihugu byacu. Narayidugije ndayishira mu gihugu cy'u Burundi, Bujumbura. Ubu niho iri kikorera. Kandi ubu si ibyo gusa, ubu nini kimenyesha makuru iravuga makuru y'igihugu, iravuga makuru y'ibiko biba mu gihugu, iravuga makuru atandukanye yo hanze. Ubu sishobora kwita mbere ko ari na studio. Ubu irashobora kuba mu misiza izogera no ku rwego rwo kuba televiziyo numerique. Wow, ndumva ari ibintu bikomeye cyane. Wa mugabo natangenze ko ari ibintu byoroshye, ariko hano nicaranye n'umugabo ukomeye. Ahubwo ikibazo nibaza cyane, abantu benshi baba bakuzi yuko ugifite ibikorwa bingana gutyo. Nanjye ubwanjye ndatunguwe. Bisanzwe abantu b'abanyafrika turafise ikintu cyo gukengera, turafise ikintu cyo kumva yuko ato yo badashoboye. Kuburyo bashobora no kugushira hasi bakanagukura no muri community y'abanyafrika, bakabona yuko uratacuze. Ariko bamaze kumva nk'ibi ndiko ndakubwira mu bikorwa, baratangara nyene nkuko nawe uri gutangara. So gusa negligence dukwiye kwikura. Iyo umuntu ariko arakubwira cyangwa atarakubwira,
egera umubaze ntumva amakuru ava ku wundi muntu ahubwo wewe kora icyo bita attack mu bumenyi bwo kwibariza umenye uyu muntu ninde wewe ko mbona witirira ibi ubikora gute akwereka ibikorwa akora cyangwa akubwira ati uwo nkorera akarorero. Wow. Urakoze cyane, urakoze JC. Hano ikintu nabwira abantu badukurikiye hano ku Ngoma TV show, tukaba turi muri studio ya Empower Revenue. Ijambo tubwiye ni ryiza cyane. Nk'ubu ngubu nge namurebaga nkabona ari umuntu w'umu DJ, sinarinzi yuko ibintu yatangiye yenda ari bitoya bishobora kuba byaramugejeje ku rwego rwo hejuru. Kandi indi nama ari kuba kutubwira ati ntukarebe umuntu ngo umukengere cyangwa se umurebere hasi, ahubwo umwitegereze, noneho numara kumwitegereza umusange muganire kugira ngo abe yaguha ibintu ubumenyi cyangwa se yakubwire ibintu bitandukanye ushobora kuba wakora. Ikindi kibazo ndibuze kukubaza, waba waragiye ku ishuri muri ibyo bintu byose ukabasha guhabwa ubundi bumenyi? Egome cyane, bo maze kubona ko ndabishoboye bivanye n'imvo ukuntu nyene abanyafrika dufatana, bo nabonye ko bidakwiye kuko muri ibihugu biteye imbere barakubaza ko ufise uri professional wagiye ku ishuri nyene nk'uko uri kurabibaza. Bo byanteye amatsiko kuko nyene ukuntu bafata ntabwo ari ibintu byari bishemeye ku muntu nzi ibintu kandi mfise kariyeri zirenze. Bo naciye nja ku ishuri, nagenda ku ishuri bongirirwa amahirwe kuko nari ndabizi, sinagiye ngiye kwiga, nagiye ngiye gushaka certificate. So maze kuyironka ivyanantebenje byafashe umwaka umwe n'amezi 8 kugira ngo ndayironke, kubera yuko nari maze kubimenya kandi byaranaragiriwe n'amahirwe amezi 6 mba uwigisha abandi kuri iryo shuri kuko nagiye ndi umuntu ndabizi. Wow, that's great. Urakoze cyane. Hanyuma ikindi kibazo ndibuze kukubaza, ntago ndi bushireho comment nyinshi kuri icyo ngicyo. Abantu benshi bafata uyu mwuga nk'uciriritse cyangwa se abantu bawukora bakaba ari abantu bashobora kuba bajya mu bintu byo kwiyandarika. Wowe ubona gute ku giti cyawe? Niki wabwira abo bantu bafata uyu mwuga nk'uciriritse cyangwa se umwuga udashobora guhesha umuntu agaciro? Reka tubanze tuje ku kibazo cyo kwiyandarika. Bo reka tucagure kugira ngo abantu batumve neza. Iyo umuntu avuze kwiyandarika ni mu gihe umuntu atagira respect kanaka, utawiyubaha, bo ahantu hose hari abantu mutari muri level imwe, ukabujana nabo, nimba uri umushinga ntahe ukaba ubonye inkumi bigasaba ko ujana nazo. Bo nashaka ndacagure muri ubwo buryo. Bisanzwe niko abantu benshi biyumvira ko uciriritse kandi nyene ntibagoye respect, bakibaza yuko ari bijandagiro, ari bijana mu nzira y'ubuhumbu mu rurimi rw'ikirundi. Nagomba ndabaremeshe ko yuko umuntu akora videograph cyangwa akora photograph n'umuntu yitunze kandi abayeho neza cyane kandi afise ibintu arangura ushobora kwibaza ati none amahera yakura he. Nivyo uyu mwuga uratanga akarusho kandi urimo akamaro kanini ku muntu awukora. Ngira aho ngaho rero noneho nshobora guhita njyaniraho n'ikibazo kivuga ngo mu by'ukuri urasa n'uwagishubije, ariko kivuga ngo urabona mu by'ukuri uyu mwuga ushobora kuba wagutunga n'umuryango wawe, kandi urabona turi mu bihugu byo hanze, mu bihugu byateye imbere, usanga uburyo bwo kwishyura amabili, uburyo bwo kurihira abana amashuri. Donc urashaka kubwira abantu badukurikiye muri aka kanya yuko uyu mwuga ushobora kugutunga neza neza nta kibazo? Ndavuga ati ego cyane, kuko n'ibikorwa byinshi nkora biva mu maboko y'uyu mwuga. Kuko uyu mwuga uranyunganira cyane gusumba n'akazi gasanzwe. Egome cyane, urantungira umuryango. Rero abantu badukurikiye hano hari ibintu biryoshye cyane. Uyu mwuga urashobora kuba wagutunga, uyu mwuga urashobora kuba wakuvana ku rwego rumwe ukarugeza ku bandi. Hari abantu benshi bashobora kuba bumva yuko kugira akazi muri ibi bihugu byateye imbere no kujya kwirwa urwana n'abazungu, ukora ibi n'ibi. Kumbe uyu mwuga urashobora kuba watunga abatari bakeya. Ni ikihe kintu rero wabwira cyane nk'urubyiruko kubijyanye n'igikorwa urimo gukora? Ubwa mbere mbanza kubaha
impanuro y'ubuzima bwa mbere, kuko bimwe abavyeyi b'abanyafrika n'abantu badatahura ibihe abasore baba bagezemwo bwa mbere. Ariko simvuze ko bashobora guta ingo, bashobora guta abavyeyi bakinjira muri ibi bintu, ahubwo nibasaba umuhezagiro, bagerageze kuvugana n'abavyeyi baberekeze, kuko wize ibi bintu neza kandi ukabyitwaramo neza, ufise ubuzima bw'iwawe wewe wenyene ushobora gucreya. Turabona imbuga za YouTube, imyuga nk'iyi niyo iriko irakeya activity nyinshi kuri YouTube. So ubu turumva ko kandi tugiye kuraba iterambere tujanye n'ibihe vy'ubu, entertainment iri hejuru cyane, irayoboye isi. Rero ni kubera uyu mwuga barawuhinduye bawushiramwo ikindi gikorwa, barakeya imbuga nyinshi kugira ngo uyu mwuga ukomeze kwinjiza amafaranga menshi. Bo ushaka kubikora arampinyuze, kuko abantu bose bakeya YouTube bakubwira ko bagiye kwinjiza amahera kuri YouTube, kandi ico bavuga nico, ariko si kwinjiza amahera uko nyene wicaye. Bishaka ko ukora cyane, bishakirwa kushiramo inguvu, kandi ugire creativity nyinshi cyane mu mutwe. Uyu mwuga rero no hanurira abasore, hako wowe umuntu yicara kwibarabara mwitabi yinywera urwabo, fata umwanya ushire kuri ibi bikorwa, ushire ku mutima. Nimba ari inzoga yawe winywera, uzohinkuri kuranakora n'ibi bikorwa, kuko birajyana. Uriko urasomera n'ibikorwa uriko urabikora. Kandi bazogira akazuza keza. Nta kintu na kimwe ushobora gukora uri kuri investinga ugitakaze mu mwanya. Ujya mwanya wose uzogaruka, kandi uzoronka inyungu, ubone ko utatakaje umwanya. Umuntu abona ko yatakaje umwanya n'ujya muntu afise ubunebwe, adashaka kubona ko ikintu gishira mu mwanya. Nta kintu na kimwe kizoza ku buntu. Nabibabwiye basore cyangwa abantu b'abashinga naye nkaje bashaka gukora uyu mwuga, nta kintu na kimwe kizoza ku buntu, kuko byose urabirondera ukabiharanira, kandi ugumako niyo wowe uri kuraferinga. Kirazira kuvako, wamizako kugeza ubwo uronse inyishu y'icyo wifuza. Ikintu cya nyuma, kirazira gukora ikintu utazi icyo ushaka. Ukabona utazi icyo ushaka, vamo hakiri kare, kuko ntuzongera iyo uri kuraja, kuko bizokunanira ari ugitangire. Mugani wamenya ati iki nicyo nshaka muri success yiwanje, ni ngombwa ushike kuri iyo ntsinzi ugomba guharanira. Ndashobora kukwita JC nta kibazo? Nta kibazo kabisa. Rero mwabajene mwe mukure amaboko mu mifuka, muhaguruke, mureke ubunebwe, mureke kwirwa mwicaye hanze munywe bitabi, munywe biyoga. Umutama JC we ari tayari no kuba wakwigisha urwo rubyiruko urakoze cyane. Abandi babatama nkatwe duhumuye, natwe turi tayari watwigisha kandi tukagera ntangora ni mind y'umuntu. Ubwo rero abakurikiye Kungoma TV show, turacyari muri Empower Revenue, turi kumwe n'umutama JC, afite impuguro nyinshi. Kaba navuga ngo nimuze mukurikirane, mumwegere, mumube hafi, mureke kwirwa mwumva amagambo ari hirya no hino, ahubwo mumusange. Nk'ubu ngubu hari ibintu byinshi maze gusobanukirwa ntarinzi neza kuri we ko ibyo bintu abifite muri we. Ikibazo gikurikiyeho, kandi ndacyagushimira, nakubaza ngo turacyaganira tusa n'abagana ku musozo, ni izihe nzozi ufite mu myaka 5 iri imbere? Wibona gute akazoza kawe mu myaka 5 uri imbere? Ubwa mbere je go yiwanje byanka byakunda, ntararicinga imyaka 50, ntegerezwa kuba billionaire. Ntegerezwa byanka byakunda abe billionaire mu madolari, abe mu manyafrika, ntegerezwa kwitwa billionaire JC. Imana ibigufashemo. Kurikira icya kabiri, ndashaka ko entertainment yacu tuva kuri level za entertainment ya kera, tumenye ko turi muri 2022, tureke ibintu bya 2019. Kuko je ugiye kuraba ingene natanguye, urabye level ndi kubu ugasubira inyuma, urabona ko ari big change. So nagomba ko nobaha umwete abantu bariko bakora, tujyane n'ibihe. No musi ni muri kurakoresha ikamera yakozwe muri
muri 2019 agacasohoka iyindi ndazi ko udafise umutahe ariko ikintu utegereza gukora hera kuri ujya mwanya ukigura kamera investing uvuga ati 2022 hagize kamera isohoka uzoba afise investment iwanje zokoresha kugira ngo mpindure quality ya video so iyo niyo goal iwanje kugira ngo mpindure amateka ya quality ya video muri Afrika. Goal ya gatatu ndashaka yuko twese baba basore abapapa abamama n'abatama bahumuye yuko twese twumva cyo kimwe entertainment dukurikiza ikintu cya mbere tugire ukubaha kabiri tugire umuco gatatu tugire akaranga kane tugire urukundo so ivyo byose nivyo bizoshobora kuduhuza n'abatama bikaduhuza n'abapapa n'abamama bikongera bikaduhuza n'imisore kuko nivyo turakora ibi bintu kuri entertainment nivyo ariko dufise aho tuvuka dufise abatuvyaye dufise abadukuriye dufise abadutegeka dukwiye kubaha kuko ivyo bitarimwo nta ntamwe turiko tujya kubaza ikibazo wowe wovyara umwana nk'ubu urabona ukuntu wambaye uko hama ugaca usanga umwana wawe agenda amagara ari hejuru umubiri uri hejuru umva ko wowe uri kurarerera muri entertainment yawe ni bimwe rero niko ndavuga ko ni kugira ukubaha tukagira umuco tukagira akaranga tukagira n'urukundo so ivyo bitabayemwo ivyo byose turiko turigisha ntibishobora gukunda ndagomba rero ko twese tubibona kumwe twumve ko yuko entertainment nosohora ivuze yuko tugira ivyo byose ibintu bine bavuze twese n'abatama n'abavyeyi bavyumve kumwe yuko dutegereza kubiharanira niko kubaka igihugu cyiza niko kubaka ubuzima bwiza kandi niko kubaka kazoza keza urakoze Mr. JC tukiri aho ngaho nshobora kukubaza akantu kamwenda mbere yuko nza gutanga comment zanjye hari ibintu wavuze by'umuco n'akaranga utanga n'urugero ati urabona ukuntu nambaye niba nakwifuza yuko nubwo twajya muri entertainment nabona umwana wanjye agiye ari gusa ndavuga nti oya nkubajije akabazo kari funny cyariko cyane kamatsiko ubundi abantu bakora muri uru ruganda rwa entertainment usanga bakunze kuba bafite imisatsi bakaraze barashyizeho amadrede ese wowe mu muco n'akaranga byaba ari byo byatumye utabishyiraho cyangwa se n'ubushobozi utari wagira bwo kuba wabishyiraho umwe wese afise guyiwe ugiye kuraba mu bihe byahise je nari mfise umushatsi muke cyane ariko maze kugera mu zabukuru ibyatanguye ari uko maze gushikana maze kurongora ndagerageza gutunga umushatsi ndatunga umushatsi je ndafise muto wanje afise imishatsi hingi ndamuravye ramubera ntago mujudginga rero sishora nico nagomba kuvuga sishora gucira umuntu urubanza ariko hariho kwifata nabi wifata nabi gute hariho kuba bifise ibishatsi bihiringiye ukamenya kutavyoga ukamenya no kutambara neza ukamenya no kutabisiga amavuta muri uwo mwanya umuntu akuraba akubonamo ibindi bintu inaco gituma bahora batukisha abantu bafise dread cyangwa bakagira ibishatsi nyene bihiringiye nkuko tubyise bigirira isuku bisiga amavuta ambara neza kandi umuntu azokubona tinda kuko uri umugabo umuntu azokubona azobona ko ufise akaranga kandi akaranga ni ikintu uko umuntu akubonye nuko wiranze rero ndibaza ko sishobora kujajinga umuntu kandi ashobora kujajinga bivanye n'umuntu okay sawa urakoze cyane rero ku bantu bakidukurikiye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi mwumvise yuko Mr. JC intumbero yiwe nibura mu myaka 5 iri imbere cyangwa se na mbere yuko Imana izamuhamagara ari uko azaba yitwa billionaire bivuga ngo byose birashoboka igihe icyo ari cyo cyose umurimo wawe wawushyizeho amaboko n'umutima nta kidashoboka rero abakengeraga umurimo yakoraga nabahamagarira ahubwo kugira ngo bazamwegere cyane kuko amaze kugera ku bintu byinshi afite company hano muri Amerika akagira company muri Afrika mu gihugu cy'u Burundi ndazi neza kandi ko no mu Rwanda natwe uzatugeraho
neza cyane birasaba uburyo ariko ni gahunda umuntu agendera ko ni gahunda umuntu apanga umuntu agashika icyo nipfuza ni Afrika yose kuko entertainment yacu irakeneye good quality of video so ni ngombwa habe umuntu abona ubutandukanye nibyo turafise abantu bakora good quality of video ariko bihera muri bo gusa nabaririmbyi bakomakomeye ndashaka ko n'umuntu akora video y'ibihumbi 10 by'amanyarwanda agire quality ingana niyo ujya muririmbyi atanze amamiliyari ko abibona so iyo rero niyo dream yiwanje kandi subi inyuma gato ngiye kuraba guhera muri 2019 gushika muri 2022 icyo gikorwa je naratangwe kugikora mpereye mu Burundi aho mvuka narashoboye kuba notwara ibikoresho batarigera babona batarigera bakorako da coaching narigishije mugabo ubugiye kuraba urashobora gukata nk'ahantu hashika 6 ukabona ibikoresho bisa n'ibyo wanje kubera example yari jewe bo rero nico shaka ko mba example gabo ntari example y'ubwishime example bariko barakora changement bakora change bakora impinduka kuri entertainment ya Afrika. Arakoze cyane Mr. JC rero urumva yuko imigambi afite ni myinshi kandi ni imigambi myiza turimo turagana ku musozo nkaba nakubwira ngo ese urashobora kuba wabwira cyane abarundi aho JC iri ndetse n'abari mu gihugu cya Amerika hano urashobora kuba watubwira mu by'ukuri aho bashobora kuba bagusanga mu gihe baba bagukeneye. JC iri kwibarabara rya ETS Kamenge ndahabona nihiri uvuye ku kaburimbo ukaduga gato haza kuba ari ku kuboko k'ububafu nihiri kandi ihamaze imyaka 3 yose tubye rero n'abari hano mu gihugu ibwota amasimbi niko bakunda kuhavuga aho bagusanga. Aha murashobora kusanga muri North Carolina High Point abo bifuza address nimba bagomba gushika kuko ibiganiro bizokoma bihaca kuko turafise Empower Revenue ihubatse izo ifasha abantu bari bose. Ushatse kuvuga rero ko umuntu ashaka kurikodinga imiziki yiwe ashobora kuza muri Empower Revenue ukaba wabimufashamo. Egome cyane ntibiba bikorewe aha ariko ndafise abantu bakora muri JC Productions si umuziki ntabwo ukorerwa gusa aha muri Amerika nubwo waje gusaba service ngaha wowe cyuma umpakazi nka delivery mukiye kumbaza ngo bikora gute kuko akona akazi kanje wowe icuza uravuga ati je nkeneye indirimbo imeze uko nuko cyangwa nkeneye beat imeze uko nuko ukasigira details zawe maze je nka delivery ukumviriza ko icyo ushaka ari icyo nta bindi so hose turakora haba no muri Afrika hose. Ese waba ukora imiziki yitwita ngo ni yisi cyangwa secular music cyangwa se waba ukora no kuri gospel music? Nkitangura no muri radio wa gospel ndabivamo sinabivuyemo kuko nasi Imana oya nabivuyemo kubera intege nke zo kuririmba no byita ko mugwanize ariko nobwa nkavyuka kuko Imana ntabwo igukuraha igushiraha idafise ntumbero ndabivamo kuko twari umugwi mu muryango abadivantiste niko bameze bahera mu muryango baririmba bakagera no muri korali ndabihagarika kubera yuko ntoririmba ndumwe kuko ijwi ry'umwe abadivantiste ni ngombwa amajwi yose anabakoranye nca ndabihagarika nca mbona yuko nohimba imiziki isanzwe ya secular ndabijamwe ariko mbona ndabishiramo uburyo bwinshi niyo naci ndabihindukiza ndabifashamo abandi nkoresheje yatala yanje yo kugira gute yo guproduce video yo kuri coding niho naciye mbona ko ntegereza gushira base kanaka ya studio ikiba JC Productions aho niho nahereye. Okay, turimo turagana ku musozo Mr. JC, hariho akantu ushobora kuba wabwira abakunzi bawe abantu bose bakuzi ndetse n'abatakuzi?
muragize neza cyane namwe mfise message ariko ntabwo nari bwaronke ukuntu ndayitanga kuko iyo utanga message ku bantu bagukurikirana uritonda kuko ushobora no gutanga message uzasanga irakomerekeje cyangwa ugasanga tushije abantu bagukurikirana ugasanga niko utakaje bo nagomba ndababwire ko nimba nteba gusohora ibintu yaba music yaba ibiganiro yaba na movie kubera yuko hari ikintu kinaka niko ndategura gushika muri 2023 hazoba hari big change muri entertainment ya movie cyane cyane kuko ubu ndi focused muri entertainment ya movie kandi nkaba ndababwira ko iyo fashe urugendo ngiye gukora simba nicaye muri Afrika ubutoshobora kubitahura n'umuntu atazi ibyo nkora bo nibabe bihanganye turiko dukora umwanya n'umwanya turiko duteka tuzokwarura dusangire misi miki tuzokwarura dusangire iyi sama ndabasezeraniye nubwo atazoba arije ntanguye kuba presented kuvyo bazoba bariko barafungura ariko ni team yanje ni team y'abakorana na jewe bazoba babaye presented. Murakoze cyane rero Mr. JC ubwo abadukurikiye kuri Kungoma TV show turacyari muri Empower Revenue ibyiza ibiri imbere abanyarwanda bavuga ngo mushonje muhishiwe yicaye aracyabazirikana kandi agiye kubarekurira ibintu bidasanzwe reka tubyitege rero kandi muri aka kanya nshimira abantu mwese komeje kudukurikirana mu kiganiro cyacu murusheho gukora share subscribe and likes ibiganiro byacu nagasubirayo tuzongera tubonane turi kumwe reka dushimire umutumire wacu. Murakoze cyane Imana iguha umugisha mwinshi cyane kandi ikomeze kwagura imbibi zawe. Murakoze cyane muheza gikwe. Murakoze turi kumwe.